DJ Fernando icambere na mbere womenya n'abandi bomenya DJ Fernando yize kuri Dollar Plane yize kuri Dollar Plane sivyo twari kubanza ugaheza ikuntu vyagenze ivyo turabigira mu nyuma hinge gato ucu bifatanya ca ndabifatanya sawa DJ Fernando yize kuri Dollar Plane Dollar Plane womenya yuko DJ Fernando atagifaransa azi duhiyo show kijya gifaransa baramwandikira nta gifaransa DJ Fernando azi nka kijya anyeca mu ndirimbo baramwandikira kandi ararabosa kandi gifaransa kukiririmba biroroshe sije kimwe no kukivuga seriously DJ Fernando nta gifaransa azi kwidebrouiller kwa kamazi wabimenye gute none kataga France ega DJ Fernando je ndamuzi yarize hajya kuri Dollar Plane yariganye na grand frère wanje DJ yariganye n'abagenzi banje urazi intaheje nakiriye za DJ Fernando ndazishikako naco reka ujye mu mama sivyo niyo nako ndava ujye mu mama niyo mwandikira DJ Fernando igifaransa akenshi kwaje DJ Fernando no mugusora indirimbo akenshi yarere kujya mu mama ariko ubu agarutse kumumaramaza kuri stage majambo kwanza yavuze kuri stage kugira ngo abafana amajambo yavuze kuri stage yaravuze yuko ngo amugore ngo yavuga nakanyaro kenshi ngo amugore ngo yavuga ngo yuko yanyanzike ngo Berisima ngo nazayiririmbe muhu ujye mugore umumama angana na mama wawe umumama afise abana mungana umumama yarinze aguha akanya mukicarana biravuga ko namwe n'urubanza rwiwe arico yamufashijemo biravuga ko mu rubanza rwiwe yagize yaramuterereye cyane mbe urazi yuko no muri studio hari amahera yamuterera ujye mu mama mugabo bikantangaza yuko umuhungu nkujya just jewe ndakunda kuvuga mumbabarira amatwi DJ Fernando yiciye ibintu byinshi ashobora kuba yiciye ibintu byinshi kandi bishoboka mbega ubu ivyo yakoze kuri stage hajya azi guteye ko bosubira kumutuma ko ati nguririmbe atazomara amazi wundi so rero DJ Fernando mwino minsi tuvuga ko ari mu bibazo bikomeye cyane ni wavyishiramo bazo bikomeye cyane ni bibazo bishobora kubutuma ashita ku rwego ruteye ubwoba kubera erega attention si mu makonsere gusa mbe urazi no ku banyeshuri biganye kuri Dollar Plane baraho hari umunyeshuri biganye bansishimye kumuvuga izina yarase ko no muvuga izina sivyo hari umunyeshuri biganye bahuriye ahantu just dufate ko ari kuri plage kwa canke muri bar yagiye nkushakanye no kumuramusa n'igishika cinshi kujya umuntu mwicaranye umwaka wose umuntu bazinanye nyene timagine uyo mukobwa niwe yahora yereka just nshake ndavuga n'umukobwa uwo mukobwa niwe yahora yereka DJ Fernando mwishuri DJ Fernando yaratera ku day mail Charles amis niwe yahora mwereka mwishuri urumva niwe just mu ma examen mu biki mu interrogation mu maki kokokoka niwe yamwereka sivyo umwaka wose muricaranye famille hajya ya mbere nabakuvyaye nabo muvukana famille ya kabiri n'abanyeshuri mu bamwigana umwaka wose mwicarana ibi bari famille sivyo akacatako naye gutahura basi yaba baticaranye baricaranye ku ntebe imwe umwaka wose duhiye nkuru bica bigenda gute baca bahuye guta wa mukobwa avuga yo fefe nigishika cinshi nyene mwenga ashaka muramutse DJ Fernando yarahindukiye gutya aca mu kubita simbona sava tubigere ngaho nyene Satbi aruka Ngozi muri weekend yari Ngozi twarabonye amafoto agenda aca mu bene gihugu turaza kubifatanya bya DJ Fernando bya Satbi eski bijya Satbi yaragize
wowe ubifata nka gute bya bintu byo kwicisha mu bantu ikintu kwicisha bugufi wowe ubiha iyindi image iye kuyegereza abafana jari nka kujya biha image bijya bintu Satbi yakoze byararyoheye cyane byaranyubatse uko Satbi arazi abafanzi biwe aho bari aho batumbereye arazi abakunzi biwe ategerezwa gucisha mu basi naho haba rimwe mu mwaka akagenda akifatikanya nabo siko bijya bintu yakoze is like Coucou les amis, bonjour, bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Yeah. Nilin Karlene alu comme d'habitude Miss Marcel gomenye musumena maso yinyana. Nkaba nabazaniye na Liam promoter mukunda cyane. I'm sorry nagwaye agakorora ari ukuntu ijwi riza riraza rikagenda. Bon ntibihave bibajena ntabibabwiye. Abakunzi ingwara ntizisezerana. Polesa twongera turamutse abakunzi ba Link Arlene Alu abanda badukurikirana bari mu mihinga itandukanye y'isi. Yeah. Tubabwira mwaramutse namwiriwe. Bivana naho baherere. Yeah, abari mu Burundi, South Africa, America, Australia bose turabaramukije. Nizere ko meze neza cyane. Abatameze neza mubandanye mwihangana. Yeah. Nizere nawe kumeze neza urugendo rwari rumeze gutuza ku kazi. Rwari rumeze neza. Rwari rumeze neza, sorry. Nuko ngwaye agakorora nyene kwa. Bana ko umuntu agakorora kamukubise fresh ari gihe nyene akubitika nyene. Ariko ni bon, meze neza ndashima nawe guteliya. Nongera ndababwira ko je meze neza, nongera ndababwira ko Alu aberewe cyane gose. Namubona meze neza cyane agafaranga kabandanya gakora ibintu. Agafaranga ni keza. Nyene no igasha tugire gute. Agafaranga ni keza abantu b'Imana. Eko. Ndi mu byunguka. Uri mu byunguka? Yeah. Ego. Twibutse rero abantu bose badukurikirana ko dusanzwe dukora ibintu bitandukanye ngaha. Ego muri ya photographie. Welcome. Turakora amafoto, turakora imanza, ama event matandukanye, turakora ama clip ya indirimbo z'abaririmbyi. Yeah. Ama video. Turakora ibintu nyene, turamamaza ibikorwa by'abantu dukeneye ko twamamariza ibintu byawe. Karibu. Tukorera hehe Kigobe iruhande ya Kibono Hotel hepfo ya ambassade. Hepfo ya ambassade ya. Okay? Yes. So nukuri uyu munsi. Amakuru gute muri Buja Flavor yabona gute? Cyane fresh. Buja Flavor irahiye abaririmbyi baguma badukubita indirimbo. Arahiye kweri. Gusa ngira ntaragira ko mvuga. Umade kubita indirimbo Dramati nawe aheruka kuva hanze. Gusha yaraje kandi yashitse bien, yashitse neza kandi abantu bavuga ngo Dramati yazimye. Inde yazimye. Ngo Dramati yazimye nivyo? Oya. Dramati ni yazimye. None uri kuramubona muri circulation. Oya, si cyane nukwera ko yari mu bikorwa. Kandi nta wuzi ico yakarategura hariya. Icamutebeje. Sivyo? Kumbure mushobora gusanga agira tuzanira ibindi bishasha. Ni murindire. None abarundi mwari byarabananiye gupasianta. Barindire. Ni barindire. Satbini wegeze kuvuga ngo umuntu ntazima. Oya umuntu Yesu. None bacomye babivuga. None iyo zima gute? Muri weekend rero yari harasohotse indirimbo hahiye remix. Yandirimbo nibaze ko wayibonye. Bon narayibonye. Alvin Smith, Mona Warda, Mokenzi Bifesi, Kiriku Double J. Ahubwo Bernice. Bernice. Double J bakiriko hari anya. Yeah. Indirimbo yibonye gute kwanza actually indirimbo yibonye gute? Indirimbo iraryosha. Indirimbo bayikoze bien. Driver mama Mokenzi akaravayo. Mokenzi asigarimba neza baje. Ariko nabonye abandi bantu bamugwanya. Ngo bamugwanya ngo kube. Baririmbye nabi. Oya, Mokenzi vraiment asigarimba neza. Mokenzi yaravuyeyo. Niwe yonyene yakujyohe mu ndirimbo. Cha. Hamwe n'igihe yaririmbanye n'iryo mu type
ndiko mvuga mujya hahi muri iryo ndirimbo wewe nyine yakuryoheye undi yanryoheye na Very Nice yarandyoheye yaririmbye neza cyane yaririmbye neza gose kubera ki Very Nice none ataririmba guma yipoteza kandi tubona ko impano yo kuririmba yifise vraiment kuri hamwe kandi nka Very Nice yovuga ati jewe ngira ndabijemo fresh kuko abirimwe atabirimwe birimo atabirimo ego vraiment abirimwe atabirimwe kibazo kiri hene kuri Very Nice wari Satbi yamubaniye meze gute ariko je nzobaza kukabaza ndashaka nanje ro kubimenya yuko yo bari Satbi amubuza canke hoba hari ivyo bituma adashaka kuririmba hoba hari impamvu ko nta kibera ubusa hari impamvu kuko Very Nice n'umuntu iyo mpamvu rero nanje niyo nzoto numukobwa muri industry tubona ko abishizemo ingufu yofatisha cyane ego vraiment cyane gose rero ariko si hari kandi azi no gutambasha twongeye dushimira Alvin Smith ko yaramwiyumviriye ko kubera ko benshi bari baramubuze Very Nice ego vraiment ariko yarayerekanye ko akirimo akenshi bamwibuka kubera Satbi ni muka Satbi mugabo ujya mwana arazi gukoresha imbuga amafoto y'uhoro yabona ha ego from Jake iri kuri ndakivuga ndakivuga from uwundi yakuryoheye ba presque nka bose baririmbye neza barabikoze neza cyane barabikoze neza vraiment bavyitwayemo neza vraiment sibanga baririmbye neza indirimbo hahiye tubona ko indirimbo iri kirabikora neza cyane iyi ndirimbo reka gusohoka ni yande gabasha indirimbo reka gusohoka ni yantuze Melanine isezerano ijya ndirimbo ni nziza gose ndirimbo nayo nyene babona ko ari hit ijya ndirimbo irajura kunyohera ndashobora nko ku munsi ndashobora kumviriza nk'inshuro 4 canke 5 ndashobora no kuryama nayishizemo ikaguma igaruka ndirimbo ni hit kabisa ni tumubwira ati courage cyane kandi iri kiragenda neza ku rugo rwa YouTube Melanine iri kiragenda neza indirimbo reka turabe ama views igezeko ndabira reka ndakurabire ama views igezeko akikaraba vraiment igezeko ama views ibihumbi amajana 386 ibihumbi mu minsi ngana mu gihe kingana gute mu minsi 13 mu ndwi zibiri yani mu ndwi zibiri haburamo umunsi c'est bon haburamo umunsi umwe c'est bon vraiment yes abarimvye bacu bone ko ariko bakora neza cyane akazi kabo ibyo twabatumye ariko babikora neza naho rimwe na rimwe tuguma tubona abandi bavyitwaramwo nabi cyane gose rero kuko hageze aho batakigira n'isoni ryo kuvuga nabi kuko umengo byaramaze kuba kame inkuru rero iyi weekend iri kiravugwa cyane ni muririmbyi DJ Fernando tubona ko ari we muntu ariko aravugwa par contre akavugwa nabi bice mu nzira mbi kuvugwa ko muririmbyi ntivyari bibi ariko kuvugwa neza abantu rero tubahidonide y'ukuntu inkuru imeze aha ngene vyatanguye niyo biko biragana ego ntangure cyangwa utangure tangura okay kaje ntangure twebwe twarabonye indirimbo Berisi misohoka simirasohoka izari hit mugabo ntitwamenya ivyinyegeje inyuma sivyo umunsi uraho jewe nari ku radio cyo genda vyibuka Melanine yari DJ Fernando yari yashimiye niyo natangwe kumenya ujya mugore ujya mu mama ujya Kadie K men Beni Kadie ibintu nyene byo avuga ko amushimira ko yamufashijemo ibintu byinshi mu yandirimbo ego from mu nyuma rero tutokubona ku mbuga bitanga gusirikira uyu mu mama yandika indirimbo DJ Fernando Berisima kandi babishize abona ni DJ Fernando atanga kuvuga ku radio ndabibona ngivyo biko birasirikira mu bantu ku mbuga cyo ndabifata ko vyoba ari ivyo sivyo ivyo rero ngo hwe cyari Fernando agiye hanze muri concert abantu baramwataka abafana biwe ngo yasize mugenzi we sivyo nduri nta kuntu yoro nka visa wenyene yego ibyakurikiye nibiki ivyakurikiye ujya mu type
amaze kuvayo amaze kuvayo yagiye kumwakira mugenzi we kwa Nshambere ntiyagiye kumwakira none yogenda kumwakira gute barabomoye na team ariko ujya yaravuze impamvu atagiye kumwakira Melanini boy impamvu yari uko yarafise tournage ujya munsi azirako yego yo ni justification isigura byose yego byari biri rero okay ati rero byari naho harabaye byari hari igiteramo cyabaye okay cyakazoza cyateguwe na Kazoza FM ico giteramo DJ Fernando yararirimbye hajya hejeje kuririmba bama bavuga ngo akanyuma niko kabe yahereje nabi from kuba ukakuvuga nk'amajambo yavuze akayavuga imbere y'aba boss biwe twavuga basi aba boss bo muri industry aba boss bamuhaye akazi sivyo kuko ajya umuntu arinze aguha akazi ntaba kaguhaye ngo uze gutyoza umuntu kuri stage biragaragara nabi abaguhaye yuko uza kuryohera abafana nabaguhaye akanya ko kuza kumaramaza kuvuga amatiko urusaku voilà kumaramaza umuntu imbere y'abantu kuko bijye twese tubikoze kandi d'ailleurs ubu ntabangara ikirimo kwashimye kumaramaza uwundi reka dushake natwe tumumaramaza reka nanjye nshake ndamumaramaza DJ Fernando icambere na mbere womenya nabandi bomenya DJ Fernando yize kuri de la plaine sivyo wari kubanza ugaheza ikuntu vyagenze ivyo turabigira mu nyuma hinge gato ucibifatanya ca ndabifatanya DJ Fernando yize kuri de la plaine womenya yuko DJ Fernando atagifaransa azi duhiyo show kijya gifaransa baramwandikira nta gifaransa DJ Fernando azi nka kijya anyeca mu ndirimbo baramwandikira kandi ararabosa kandi gifaransa kukiririmba biroroshe sica kimwe no kukivuga seriously DJ Fernando nta gifaransa azi kwidebrouiller kwa kamazi wabimenye gute none kata gifaransa azi ega DJ Fernando je ndamuzi yarize hajya kuri de la plaine yariganye na grand frère wanje DJ yariganye n'abagenzi banje Uratse intaheje nakiriye za DJ Fernando ndazishikako naco reka ujye mu mama sivyo niyo nako ndava ujye mu mama niyo mwandikira DJ Fernando igifaransa akenshi kwaje DJ Fernando no mugusora indirimbo akenshi yarere kujya mu mama ariko ubu agarutse kumumaramaza kuri stage amajambo kwanza yavuze kuri stage kugira ngo abafana amajambo yavuze kuri stage yaravuze yuko ngo amugore ngo yavuga nakanyaro kenshi ngo amugore ngo yavuga ngo yuko yanyandikiye ngo Berisima ngo nazayiririmbe muhu ujya mugore umumama angana na mama wawe umumama afise abana mungana umumama yarinze aguha akanya mukicarana biravuga ko nawe n'urubanza rwiwe arico yamufashijemo biravuga ko no mu rubanza rwiwe yagize yaramuterereye cyane mbe urazi yuko no muri studio hari amahera yamuterera ujya mu mama mugabo bikantangaza yuko umuhungu nkujya just je wenda kunda kuvuga mumbabarira amatwi nagira mvuge nabari koreka more kandi mfisisha vraiment byarambabaje DJ Fernando yarakoze bibi gushika yaho ujya mu shofu wa Keza sivyo wakazoza nako araza arabaza ujya mu mamati ibintu nibiki ujya mu mama mu bisanzwe byaramutunguye nawe nta kintu na kimwe yarazi kukiyaza kubimenya none okay DJ Fernando agishika yasanze ujya mu mama hajya muri concert akara vibinga n'abandi yaryohewe ari karitwengera ari karakwa ari mu vyiwe nyene baryohewe boneka nyene ko baryohewe DJ Fernando amaze gushika nukuri nk'umuntu yakwandikiye nk'indirimbo
sivyo urahashika ukamuramutsa ntiyigeze amuramutsa ujya mu mawe bavuga ko impamvu atamuramukije ngo yibajije ko yoba afise stress kandi revre ko ujya mu aratahura yoba afise stress zuko amazi imisi avugwa cyane kandi akavugwa nabi atavugwa nabi reka impamvu DJ Fernando none yanka ko tubimenya ko bamwandika indirimbo kandi abo baririmbye b'abarundi barafise complexe ukuntu guys murazi ko na Beyonce album nyinshi yazandikirwa n'abantu ibaza nani Celine tureke abo bo hiyo Celine bose album nyinshi bazandikirwa n'abantu burya aba barundi biwacu bahitinze kuva kera ntibabandikira indirimbo ba Big Fizzo ba Satbi bahora bemanga ati indirimbo yanditswe barayinyandikiye new generation muri mubiki jewe sinahura ivyo aba bana barimo jewe bivuga ko ari abana kuko nta muntu afise ubwenge bukwiye afise cerveau ikora neza yoja hajya kamara amazi umugore angana na nyina ni nkumara amazi nkanyuko wawe hama rero ngo aranka kumuramutsa acatako aramumaramaza imbere y'abantu kajya kantu n'agakabyo kandi ntivyababaje abari muri iyo concert gusa abaravye iyo video canke abavyumvise serious birababaje kajya kantu birababaje kubera ko mu bintu byari kuvugirwa haje ivyo ntivyarimo ubundi bintu byari kuvugirwa haje wari umuziki gusa bien sûr yari kumusanga inbox basi sivyo ngo yashatse kumumara amazi none kugira ngo ashike kuki ubu sori karamaramara ubu DJ Fernando siwe karamaramara mbeda kubaze okay yamumara amaje imbere y'aba boss biwe sivyo siko ko nujya mu mama sinibaza yuko atazinanye n'abantu ba high okay DJ Fernando yiciye ibintu byinshi ashobora kuba yiciye ibintu byinshi kandi bishoboka mbega ubu ivyo yakoze kuri stage hajya azi guteye ko bosubira kumutuma ko ati nguririmbe atazomara amazi wundi so rero DJ Fernando mwino minsi tuvuga ko ari mu bibazo bikomeye cyane ni wavyishiramo bibazo bikomeye cyane ni bibazo bishobora kubutuma ashita ku rwego ruteye ubwoba kubera erega attention si mu makonsere gusa mbe urazi no kubanyeshuri biganye kuri de la Plaine baraho hari umunyeshuri biganye bon sishimye kumuvuga izina yaranse ko no muvuga izina sivyo hari umunyeshuri biganye bahuriye ahantu just dufate ko ari kuri plage kwa canke muri bar yagiye nkushakanye no kumuramusa n'igishika cinshi kujya umuntu mwicaranye umwaka wose umuntu bazinanye nyene timagine uyo mukobwa niwe yahora yereka just nshake ndavuga n'umukobwa uwo mukobwa niwe yahora yereka DJ Fernando mwishuri DJ Fernando yaratera ku Daimel Charles amis niwe yahora mwereka mwishuri urumva niwe just mu ma examen mu biki mu interrogation mu maki kokokoka niwe yamwereka sivyo umwaka wose muricaranye famille hajye ya mbere nabakuvyaye nabo muvukana famille ya kabiri n'abanyeshuri mu bamwigana umwaka wose mwicarana iyo bari famille sivyo akacatako naye gutahura basi yaba baticaranye baricaranye ku ntebe imwe umwaka wose duhiye nkuru bica bigenda gute baca bahuye guta wa mukobwa avuga yo fefe n'igishika cinshi nyene umwe ngashaka kumuramutsa DJ Fernando yarahindukiye gutya aca mu kubita simbona sava sava oyana no mustari nese mustari abastari beshi siko bameze mwariganye hago na hatari afisa aba bodyguard ngo bamwegere oya yabivugiye ku ntambwe nk'ubu yari hajyanye kujya umuntu abasa atangara kibona umuntu usanga atarakimwibuka oya sigaho atete tuvuga kana ko kugara yakamaye nako fise umva kandi urugwaruka hari ibintu bashaka kwigira nko kumengo bararenze ntaho barashika baracara ababebe ntibashake batekane mu muziki baracara abana kandi ikindi naco je nibaza ko coba kiriko kiramuhenda nibaza yuko yaruri indege yaragiye sivyo yagiye akora ama concert akagahita ko kurira indege agaca mu kirere hejuru y'Uburundi
n'ayandi mahanga kako karamutuma agira amanyama menshi adasanzwe kuko kuva avuye hariya yaje afise amanyama menshi gozi ariko nshaka kumubwira yuko akiri umwana atawumushobokeye nta muntu aba bana bari b'abadolescent bari muri adolescence kwa kubera ko babonye umustar barashoboka ariko umuntu azi umustar niki kwa I'm sorry DJ Fernando urashara umwana nawe urashika vraiment tujere muri doni dorere kuntu vya DJ Fernando nujya mu mama kuko ni ibintu biri ko birazana uruhagara dushaka gutanga umuco ku bantu bariko baradukurikirana so ujya mu mama hari kiganiro ko gukora yavuze ko DJ Fernando yamuburiye indero DJ Fernando akwiye kumwubaha DJ Fernando angana n'umwana yivyariye ubundi ujya mu mama ngo yari yamukundiye tala amukunda kubera yifite angana n'umwana wiwe ego problem avuga ati rero kano kana reka ndakifashirize urumva ujya mu mavuga wewe ko urumva amaze kubona ibyamubaye ko kuri Berisima kuno DJ Fernando atanguye guhinda ije ndirimbo Morogo urazi ko Morogo bayiririmbanye ujya mu mama urazi ko ije ndirimbo iri kuri account yiwe warubize ego iri kuri account yiwe kuko nabantu ngo bamuhanuye bamubwira ati rero muhungu mu mama urabona ko abaririmbyi bahindagurika fata ukire YouTube yiwawe ufumushaka ije ndirimbo Morogo mbe urazi yuko na Morogo atigeze muri shooting ntigeze aza muri tournage ntigeze aza vraiment ujya mu mama aravuga nti ubundi DJ Fernando yari kunshimira naho noba yaravuga ko yaduze mu rubanza rwiwe gufasha iki ati ivyo byose yaravyibagiye dushaka duhagarare ngaho kubera iki abaririmbyi benshi batagaragaza umubano mwiza n'abantu harimo nako ko kugara ubwo niko bakarimo ico kintu rero nyene ico gituma batabana neza n'abantu bizobabuza amasoko bibabuze gutera imbere bibabuze n'abandi babosi bose baba bafise n'iciyumviro cyo gufasha zina mustar bazobona yuko bazobamarariza kuri stage batanguye ibi kuko sishobora gutahura Jeffrema DJ Fernando nuko jewe yoba andi kure no mubwira ijambo atazopfa yibagiye mu buzima bwiwe no mubwira ijambo atazopfa ariko ikidahura n'imisozi abantu bo barahura ibyo tuzohura ariko nzomubwira Monsieur tigabanya ushaka ukwitonda kuko ahuri wasanze abandi kandi baritonze hariho abazimye urumva n'ababandanije baduga n'abakiri hahandi rero ashaka yo kwitonda kuko ntacarushije abandi mbe Big Fizzo ntafise abo yomara amazi Satbi ntafise abo yomara amazi Balvin bande abo baririmbyi bose ntibafise abo yomara amazi ariko uyu mwanya nta muntu numwe barigera bamara amazi sivyo nta muntu numwe barashira hano yuko bafashe nabi bashaka bo kwitonda kuko bizobabuza kuronka management tukiri ngaho nyene ubwo bino bintu ano makosa abaririmbyi bakora si kubera management kubura abantu babakurikirana kuko bigaragara ko amajambo ya DJ Fernando avuga atabantu bamukonseye inde DJ Fernando kubera ko je pense nyene ko ata management afise kubera ko ufise abantu baguhagarika ego vraiment yafise nk'abantu bamuhanura bamwicarika bakamuhanura ajye amajambo ntayo yari kuvuga birakakara amajambo kabisa ateye inani rero ujya mu mama uribaza ko bari mukuri cyane ari mukuri niki kibikwereka none mu mama nkujya yabesha gute abeshera umwana nkujye kugira mukure kwiki ntaciye mugurako eko ikindi rero naco nibaza ko
niki kintu none twohanura Fernando kuko Fernando biboneka ko nigeze kubona post y'umuntu avuga ngo akagumu kubizorangira avugiriza mugenzi wiwe eske niko nshaka ndahagere ubu kuntu ababandanye bamucafuza ubwo Melanini boy nta ntiyoba ahungukira wewe gute uvuze uko kuntu bamucafuza bacafuza DJ Fernando ujya mugenzi we Melanini ntiyoba ariko arahungukira wewe ubibona gute ariko arahungukira nyene rega DJ hariho akantu nshaka ndamuvuge naho bon ni mugenzi Andre dukora akazi kamwe Nelinati yarabivuze ati muri bajye bahungu iyo hako hagiye DJ Fernando iyo fuma agenda Melanini boy parce que Melanini boy aritonda DJ Fernando arafise akantu ko kugara ni mu biraburo ubu rero yagiye yaronse $100 yuri indege yaciye hejuru y'u Burundi nitururira twebwe yatugaye yagize iki yabonye yuko na mugenzi we aramurenze mugenzi we rero hajya hungukira gute avuga ati bako barakuvuga nabi jewe iyi nzira ntibazombona uko reka nkora uko acakora neza acaguma yisorera uduhiti natwo ducamwo nagora gume hahana kandi impamvu azavugiriza ujya Melanini boy DJ Fernando ibintu byose akora nta mutwe ashiramo nta bwenga bushira abishiramo baravuga kandi ko indirimbo zose baririmba ari Melanini boy azandika muri We Love Music erega Melanini boy yarize kandi araciye ubwenge Melanini boy ni afise talent c'est vrai afise talent vraiment muga DJ Fernando hinge yikureka abantu tubigere ngaho nyene Satbi aheruka Ngozi muri weekend yari Ngozi twarabonye amafoto agenda aca mu bene gihugu turaza kubifatanya bya DJ Fernando bya Satbi eske bijya Satbi yaragize wowe ubifata nka gute bijya bintu byo kwicisha mu bantu ikintu kwicisha bugufi wowe ubiha iyindi image iye kuyegereza abafana jari nka kujya ubiha image bijya bintu Satbi yakoze byararyoheye cyane byaranyubatse uko Satbi arazi abafanzi biwo aho bari aho batumbereye arazi abakunzi biwe ategerezwa gucisha mu basi naho haba imwe mu mwaka akagenda akifatikanya nabo siko bijya bintu yakoze ni bon vraiment nukuri je narabikunze cyane umuziki w'Ibujumbura wimukiye ruguru umuziki w'Ibujumbura wimukiye ruguru ntavyo bona bien sûr kubera ko abanyabujumbura umuziki mwawuhevye bavyita none uzorabe abaririmbyi benshi bavaye abaririmbyi bavaye si ruguru oya abanyabujumbura benshi ubwo sukuntu abaririmbyi umenga bo ntimubitayeho siyo mpamvu baca bayigira ruguru hari anya bakakigwa neza erega ruguru hari ukuntu uzorabe ngahi Bujumbura sivyo ugiye kuramutsa umuntu w'umugenzi wawe ukuna kwakira n'ukuntu uzagenda hari ya ruguru ugiye kuramutsa umugenzi wawe wa ruguru siko zo kwakira sico kimwe so bijya bintu rero Satbi yaragize tugaruka ngaha tugomba dutange inyigisho ku baririmbyi batoya kuko biragaragara ko abaririmbyi batoya hariho ikintu babuze cha experience yo kubana n'abantu mu minsi yaheze uridoga bivaye n'ukuntu bagukubaguye sivyo DJ Fernando se wenyine afise iyi ngeso byo tugiye kurabosa ngari baririmbyi benshi iyi new generation mugapfa nayo kumaramazanya byo kugara muri rusange yo kugara muri rusange kubera ko ugiye kuraba kumaramazanya hatangura kugara niko no bivuga sivyo n'abaririmbyi benshi baba bayifise ukacuraba ukuntu Satbi yaguma yiyegereza abantu mu ntara ya Ngozi bijya bintu ubibona gute nakaye kagohe wovunira aba baririmbye ico nababwira aba baririmbyi bato nuko borabira kuri bakuru kuko umwana mutoyi
kugira ngo agire ingeso nziza arabira kuri bakuru biwe uko bako baritwara namba bakuze baguma mu nzu bavuye ku ishuri ni mu nzu na mutoyi ntazosohoka ngo aje kwikinana abona abatoyi bibo bari mu nzu nawe azacakura yicara mu nzu ati kumbe baratubujije gusohoka hanze urumva nibakura naho avuga ati tuje kwigara kwibarabara azokura avuga ati bakuru banje bahora bateramira kwibarabara jenje nareka guteramiraho ico no basaba aba baririmbyi bato bato barabire kuri aba bakuru bahise sivyo bageze basikure gatoyi siko barenganye kabisa ari abaryanditse basatse bibakina fizo bande babarabireko kuko satse buri kuramurabira sinibaza ko hari abastar boshobora ibintu satse bakora byo bagora cyo muhungu iboneka gaci ubwenge azi kukominikana satse barazi ubwenge cyane gose hagati yiwe n'abafana sinibaza yuko n'uwiza afise na diploma afise niki n'ibitabo yasomye n'ibiki sinibaza yuko yoshobora ibintu satse bakora satse bafise ubwenge ibintu byose akoresha ubwenge icyo kintu Fernando arakibutse hanishatse Faronse ntagira n'umukonsere jewe rero ngomba mvuge nanje kuntu ibintu ndavyumva so mereye kuri iyi kese ya Fernando nujya mu mama sivyo ujya mu mama wewe avuga nti nta kintu na kimwe ari karishuza Fernando areke kuguma amuburira indero sivyo eske mubona bibandanije uko DJ Fernando kazoza kiwaraka kazoza kiwe nako gusubira ku gatumba ujya kazoza kiwe nako gusubira ku gatumba fata isuka bizotangura atangwe kuvanga imiziki none wibaze ko byoherera ko DJ Fernando nukuri karitwara nabi ariko aritwara nabi kandi bimwe biteye n'ubwo kuburira indero umumama nkujya biramaramaje n'ukuri sibanga biramaramaje kandi birababaje yego rero bo guys mukwiye gutahura ko twe turiko turakora bino bintu atari gucoza umuririmbyi ari kuba hanura kugira ngo muje ku murongo hari abantu ngaba bafana bacaja mu bagakomanta bagatukana no tuko tugerageza gushira ukuri hanze kugira ngo mwikosore kubera ko biba ari byiza ko umuririmbyi agenda kubera ko umuririmbyi ni public yego urumva umuririmbyi ni public muri cyo akoze cyose kiteza kuja hanze muze mwiyubara rero gukora ama futi so tugenda rero promotinga igiteramo ca Natasha ca Mutima Natasha yimirije igiteramo kizoba itariki 3 z'ukumunani z'ukumunani umwaka n'unyene so guys igiteramo kizobera muri source du Nil tukiraho nyene Natasha uyu mwaka niwe wenyene tubona yiteguriye igiteramo ubivuze kwikiwe abastar bafise ubwo cyo kirazwi abastar bacu bafise ubwo abastar bacu ntibiyemera kubera ikintu ne bagira ubwo kubera ko badutinya kwitegurira ibiteramo jewe nibaza yuko bohomba umva hako bohomba hofuma hahomba murundi bo baririndira umuntu abategurire ibiteramo yego kandi yo ni defi komeye urumva yinvestisa amafaranga yiwe amplisi bamuhamagare azaririmbe bamuhe urumva mugaye abawe yiteguriye yoraba no kunguka ibirenze cyangwa muri business habamo guhomba no kunguka munoze mutinya kwitegurira ibintu rero niyo mpamvu je promoter nukuri ko Imana abaririmba ngo mu Burundi nta business bazi barakwiye umuntu abugurura mu barakwiye ku ego kuko biragaragara ko hari ikintu menga tukibuze ca voilà esprit yo gukora cyane be abo bantu babategurira ibiteramo baza kwamaho rega bajya bategura ibiteramo usanga banabungukako gose none wumva ko umuntu aguterega igiteramo nize n'ubufisi ryawe n'abafana n'ubufise wumva ko abari karakugenderako
abareka kugendera ko nyene so Natasha ari kubona yatinyutse n'umuntu wo gukeza kwanza ego vraiment yo Natasha namba la bamba félicitations ego vraiment kubera ko agomba umukobwa aruta abahungu atanze akarorero akoze n'ivy'abandi bariko ego vraiment bakora batahora bakora abandi baririmbyi bariko baratinya wewe ariko arabikora tariki rero zitatu z'ukumunani yari muri Susedinil ni Susedinil umuntu wese akunda umuziki w'Uburundi tumuhamagarira kugenda mu giteramo ca Natasha la bamba la noma mwino minsi boneka ko ahagaze neza Natasha biboneka ko ahagaze neza mwino minsi twongera tubabwira ko atari mu gihugu cy'u Burundi uyu mwanya icambu ciwe ati toujours namamagaze neza yego mu mama yarahezagiwe mu bandi bagore bose kandi aravuga ko afise umutima mwiza wo gufasha arawufise vraiment naje no mushigikira vraiment Natasha afise umutima mwiza kandi biboneka ko abafana bazokwita bakino giteramo kuko kino giteramo ko kiraronka showbiz gose showbiz iteye ubwoba cyane ego vraiment Natasha ategeza kuronka abantu kuko Natasha arafise abantu kandi bamukunda none ubu umaze kumenya abaririmbyi bazoja mu giteramo je sindabamenya nibaza ko atarabashira hanze ntibiraja hanze vraiment naje ko narabimenye sindabamenya twengana mutima kizoba itariki 5 z'ukwezi kw'indwi kwinjira umenga ni kwa gusaba sha ku biciro nabonye umenga ni kwa gusa ku biciro wabonye ni kwa gusa umenga ni kwa gusa ku biciro je nabonye reka ndabarabire ngaha kuri afishe kwinjira tikiri sempre ni 10000 VIP ni 20000 umva kara mahera kuri samahera y'ikirere asanzwe nyene hariya kuri Miki Avenue Dirage niho bizobera urumva tariki 5 tuhamagara kugenda kwifatikanya na Mutima lo comédien murazi ko asanzwe ari umuhinga mu gutwenza vraiment azoba ari kumwe abandi baririmbyi bibihangange kumwe n'abakomedie bagenzi biwe kandi umengo n'abana hariho table ya 50000 hariho table ya 250 table ya 500 na table yo miliyoni niyo tuzoba twibereye aho nzojayo nta gushigikira na namwe negeza gusiba impano zacu kuzifata mu mugongo tukaziba hafi kuko zikora ibikoriro twongere dukeze na Mutima kubera ko dutegeza kugenda Mutima gushira kijya giteramo hariya kuri Miki ngo niyo bayihenze gabashe abafana ba Mutima urababona ko hariya bariyo bazojayo bariyo Mutima yo bakunzwe n'abantu bari bo bose erega Mutima kunzwe n'abantu mu mihinga itandukanye Mutima ni nka lampe yashize muri lampe nord sud est ouest umva bose bazohurira hajya vraiment yes cyo tugenda ku mushiki wacu Monia Fleur hari igikorwa agomba sohore Monia Fleur hari igikorwa agomba sohore cyitwa sana kirindire guti ukivuga ku iki cyo gikorwa cyane kuri ndavye ku mafoto bareko jewe nk'umunyarusakora nukuri amafoto nayo bien sana cyane kandi Moni amaze mwino misa duha ibintu adahusha ujya mwana nizere ko na sana kazaza gatusura gaca inzira kuko vraiment Moni ya Fleur abikora neza nawe nyene n'umukobwa azi kuririmba gusa arabe anyarutse aduye ndirimbo tukishuye tukishuye kuko yarekuye amafoto kuva kera araciye iminsi vraiment yarekuye yabivuze kuva haraciye iminsi naho nyene ayivuze ko agira ko ari kuri iyo ndirimbo rero mu gihe abantu batararambirwa niyo ndirimbo bakishashe bagisa amaraso ashushe arekure ayizane nibaza ko hari undi muririmbyi uzi twoba twibagiye cyane muririmbyi kubera ko ngahanya nta kamwana wa mama bose tuza kubavuga undi muririmbyi afise indirimbo shasha undi muririmbyi ni Orege Orege yavuze ko aje nabi mu muziki ndunde skenda ngomba ndakwanza urabona ko Orege kweri azobikora nka mbere canke akata umwanya nona ko yamaze kuzima Orege sindamwijeje no kuri
Orege none gasha nubu yoririmba agihenda iyo ndirimbo igacamwo gusa bacamuta hariya bacamubika muri kese birabona ko neza abafana kino kintu cyuko umuririmbye aro aza agakora akaca zina iyi ni ingorane ishobora gushikirana DJ Fernando umwanya wari wo wose Nosi ingorane ishobora kumushikira DJ Fernando arabe neza oya mugabo ukuntu ivyo Olege akora nivyo DJ Fernando yagize biri different none ivyo Fernando ariko arakora biraryohera abafana nta na gato birabasisi rega kugira uzimu umufana banza kukuvako Olege nawe nuko baguma bamubika urumva yaba hari ababika abafise nk'uruhusha rwo gusohorera y'ama video bazi kandi nico catumye azima bamubitse yega nta kindi kimutuma bamubitse cyane bituma baramubitse igihe kinini rero plus ko baguma bamubika abafana baramwibagira biwe bakaca baguma baraba abandi ujya muntu yamaze kumunezereza umutima we atigera rekura atigera reka kumunezereza aca mugumako ntasubira kwibuka Olege Olege narabere yuko bitagashina wenyene ntarasubira kuguma baja kumubika yikubita gasha arabe ntibasubire kumukorerako yego vraiment kandi azara hanuza namba hariho aba novuga gute bajya abantu kugira usohore clip kwa baba bahari bakabwira ati kora uku sivyo akazararaba agashiramwe abantu baciye ubwenge si management mbe bujya urega rafise management sindavyibaza namba bafise naho ni babapitse bo ngamucana kandi bari ngo kumutwara umugore nabone ubu posting iwawe ngo baramutwara umugore baramutwara cyo mugore ngo niwe yamurihira yamurihira byose naragiye kubuwande agiye kubuwande narafise nyina wiwe ega Olege Jesse ndamwanga none mama we bazomurira studio none ubaze yuko ndakuba Olege ni mtoto wa msite onga mucharamu sivyo none ubaze yuko ayasaze mama we yamwima biravana ayo mwima abana bafise imitoma bangaha mwisite abwiye umuvyeyi akamwinjira fresh nta mahera studio ari ngoma ndakwibariza utujambo unyishure bino bibazo nta kibazo wewe dufate ubwo mutanga ama award y'umwaka yego tagenda kumungu kumukobwa niwe mukobwa kumungu kumukobwa niwe mukobwa wa mbere ubona woha agashimwe award wakoze neza no mwaka mubaririmbye mu bakobwa baririmba babaririmbye ikaze ninde woha agashimwe mu bakobwa bose mu bakobwa vuga ati yarakoze kabisa umwaka ntawe umukoreramo Mokenzi mu bahungu niwe muhungu woha agashimwe ku mwaka meilleur artiste de l'année Melanin Boy niwe mu comédien woha agashimwe ku mu comédien wo meilleur comédien de l'année Kigingi nuhe woha agashimwe ku mu promoter wa mbere ngaha yakoze Alu wewe yes kubakinye ba filime nayo tugenda tuvuga ko kuri filime ndundi naho ukuntu tubibona kuko no munsi tugerezwa kuvuga ibintu byose biri muri industry yiwacu cinema ndundi bona gute muri rusange cinema ndundi nihegeze ubone ikiza gute ubone kiratera imbere cyane dufatiye kuri Fani Lavine yazimye Jesse ngimubona Fani Lavine na Noraske atari bijya bintu byabo by'amaprank Fani Lavine kuva na Noraske babanye ntibagishushe vraiment numva bari muri tournage kandi rero tournage yabo je ndayamenya tanzi bari muri tournage none iyo tournage gashaho agace kambere basi ni karahera kugira mugashiraho abone mugabo nta bantu babirimwo neza iyo timu bakinye sinzi kandi bandisha niye timu harero ariko nacaka ndabavuge iyo timu bakinye intore ntindi Balvela basabazi bakado bajya wobaha agashimwe ye kamwe kambere kwijya film
ego vrema filime mu Burundi irakunzwe cyane kumwe wese ko ntake filime mu Burundi ubona ikunzwe cyane gose gose yo iyo filime abwira tene ubwoba kandi rimwe inyigisho gose vrema nko ku mavyizi bironkera kuri YouTube oya hose nirika ndavuga biboneka ko urubuga bariko barukoresha neza cyane ba YouTube babirimwo neza bari reka sigaho ya okay nibaza ko ni aya makuru twavuze tutogenda tutavuze canke dusezere tugereza tutogenda ko n'umwanya uri kuraturega cyane ndabibutse yuko na jewe alu nkora neza cyane mu promoter niyo mvura vuze yuko no kwiha awards ivyo biranzwe kuko tuzoyigutegurira umunsi umwe tuyiguhe sivyo none sawa ndashimi so guys abakunzi ba Link Arlene Allo baza ko twubasezera kubera ko ikiganiro cagenze neza watumise gute tutarasezera no saba abaririmbyi umengo barasinziriye please mukanuri hari abaririmbyi birigwa baridoga ngaha hanze ngo ntitubavuga dore tubavuga atabishasha bako baraduha kwanza ngaho nyene hari abaririmbyi mwego abaririmbyi bato ba promoter ngo ntimubavuga canke nibazana ivyunguka oye jare no kuruka imana sino kuvuga ngo bazana ivyunguka nibakore hama barabe ko tutabavuga none tubavuga atacu tubafise ko tubavuga barakorangira babura aho bamenera avuwe nguwo basi ashire ku ifoto basi hama tumuvuge basi yuko yifoto jari gusa kandi baririmbyi nibaze ku create content cyo kintu barakibuze vraiment jewe ntuzenya ninde Fab Love non c'est pas Fab Love ujya bavukana na Demana Tiro 6 ujya bavukana na Tiro 6 Demana Tiro 6 oya ujya bavukana Benturo arazi gukoresha imbuga Benturo kubona yari ifoto je yambaye nk'ikareso yego create content urumva kijya gihe yaravuzwe baramupostinze twongera tugenda tuvuga ku muririmbyi wacu afunzwe Berry Chris ni muririmbyi bona ko ari karibegiranwa cyane cyane kandi Berry Chris vraiment kandi Berry Chris yaratanga umunezero kandi kajya kana kazi gukora content kazi gukoresha imbuga twongera tumuha pole tumubwira ati ntashe nidacika bro kandi nidacika one day uzosohoka kandi nzira kumusuhuza vraiment vuba one day uzosohoka kandi uzosohoka umeze neza cyane kubera ko inyuma y'ingorane haza ibyishimo no mushobora kuba uri kuraca mu bigeragezo ejo kazoba uhagaze mu byishimo bo twubwira rero Berry Chris abandanye akomera cyane yihangana yiyakira kumbure ejo ibintu bizaba bimeze neza cyane so Arlene Allo kandi ndagushimire cyane twakoranye neza cyane gose nongera ashimira abantu bose ko baradukurira guys murejeje kuraba kino kiganiro ntimwagire kugira subscribe yego muksharinga mukomanta kubera ko iyo usharinze bituma mugenza babona kino kiganiro haka notification kaca kaza so mugira n'amapartage mwarahezagiwe ico no bibutsa aho munsi hariho akanimero ico kintu nari bagiye kukibabwira ariko reka ndakibabwira ko ndacibutse hariho nimero dushira ko ngaho munsi ya WhatsApp ushaka ko tukugira publicité ushaka ko tugufotora ushaka ko tukwamamariza ibintu kanaka je ne sais pas iyo nimero uyiturondeye ko uturonka bitagoranye so ciao